Turasubiye kubaha mwaramutse canke mwiriwe mwebwe abakunzi ba televiziyo service nishimaye kuko tugarutse kuri wa muhango twari twabahaye wo kubamenyesha intambuko zitanu mukwiye gukurikiza kugira ngo mu ngo zacu haba amahoro haba umunezero n'ingo zari zaramaze gutegwa nazo zitabagwe. Mu bisanzwe nko twamaze kubibabwira nta rugo na rumwe kubatswe kubakiye kuhoraho ubatswe ku Mana nk'uko Zaburi 127 umurongo wa mbere wabivuze wogira ikibazo. Nukuvuga ngo nuri umunsi umuntu atari bwubaka urugo rwiwe urufatiro nyamukuru akwiye gushira imbere kugira ngo yitege kuzubaka urugo rukomeye rudasenyugwa n'umuyaga wari wo wose. Yubakire kuhoraho yimike Emmanuel, Imana ishoboye byose, Imana ishobora guhanganwa n'imiyaga, Imana ishobora guhanganwa n'abadayimoni, Imana ishobora guhanganwa na Satani ubwiwe, Imana ishobora guhanganwa n'ikindi cyari cyo cyose kirahanamiye urugo ikakinesha. Hanyuma kungo nazo zamaze gutegwa cyane niho nshaka guhagarara kuko uno munsi nizo nahagurutse gutabariza. Zaramaze gutegwa n'ivyo ibiba byaramaze kuba, umunezero waragiye, amahoro yaragiye, iterambere ryaragiye, kandi burya twese byaradushikiye mu buryo ubu canke ubundi. Tuguhamagarira gukora iki nawe? Tuguhamagarira kwicara ugasubiza kenge inyuma ukaraba ibyapfuye, ukaraba ivyononekaye, hanyuma icambere ugashukora iki? Ugafata ingingo yo kwigaya. Wewe nka serugo n'umutambukanyi wawe nk'umufasha wawe n'abana bawe mukaja hamwe mukaraba mugasubiza amaso inyuma ivyononekaye, ivyo mwahombye, ivyo mwatakaje, mukabyemvantoria mukabishira ngaho, hanyuma mukagira gute? Mukababaranya kubabara, mukagira umubabaro interne, umubaro w'indani, abarira mukarira, ababoroga mukaboroga, abakominduru mukayikoma, mugabo mugasohora ico kintu c'igitutu kibi kiri mu mutima kugira ngo igikomere kibone kugira gute gukira. Mumaze kubigira uko muca mwicara hamwe mukigaya, mukamenya ko ubwo atari bwo buzima mwahamagariwe kubamwo. Iyo niyo ntambuko ya mbere, umenya ko ubwo buzima atari bwo buzima mwahamagariwe kubamwo, kuko ivyo Imana itanga byose ni vyiza kandi nta mubabaro ibishiramwo. Inamba kigira kabiri, mumaze kubona yuko mwese mwarushe, mwese mwababaye, mwese mwatakaje, mukwiye gusha mwicara hamwe mukavuga muti ko byabaye ubu dukora iki? Turondere rero cette fois-ci umuti. Uwo muti tuwurondera gute? D'abord uriho, nagomba nakubwire ngo umuti urahari. Ubuzima bwiza mwahamagariwe kubaho buracariho n'iyi saha. Naho mwobona umenga bimeze nabi bigeze habi, ubuzima bwiza Imana yateguye mwahamagariwe kubaho buracariho, birashoboka ko mubushikira. Iyo niyo ntambuko ya kabiri, kumenya neza ko naho hari byapfuye hakiriho ibyizigiro by'uko bizozuka, hakiriho ibyizigiro ko byavunitse bishobora gusubira bigakomera bikagendagenda. Kumenya neza ko hari ibyizigiro ko vyicaye bishobora gusubira guhaguruka, ubuzima bugasubira bukaboneka. Iyo niyo ntambuko ya kabiri. Inambuko kugira gatatu nayo ivuga gute? Nukuja imbere y'Imana mukemera neza ko ivyononekaye kubera ubusamazi bwanyu, mukemera ikosa. Umufaransa yavuze ngo une faute avouée est à moitié pardonnée. Namwe mumaze kuja imbere y'Imana, serugo, inarugo n'abana, mukemera ko ibibi byose byabashitse ko atawundi muntu wo hanze byavuye ko, ariko byavuye ku busamazi bwanyu, musha muje imbere y'Imana mukagira gute? Mukayisaba imbabazi. Imana yacu ni rukundo, nubu igumiteza amaboko irindiriye abayigarukako kugira ngo ibafashe, ibatabare, ibasubize mu buzima yabateguriye imbere yo kubashira muri urwo rugo.
Imana nidufashe cyane. Mumaze kwigaya mukaboroga imbere y'Imana ati twaracumuye, twifashe nabi, ntitwahagaze aho twategezwa guhagarara, ntitwakoze ibyo twategezwa gukora, ntitwavuze ibyo twategezwa kuvuga, twarabaye ba ntirumveko, abandi twarabaye ba ntibahanurwa, twarahanuwe ntitwumva. Ibyo byose mukaja imbere y'Imana ati turagusabye utubabarire, kandi utubabarire utaduharuriye. Imana ishibikora. Imana idufashe cyane, iramanura imbabazi, hanyuma igaca yubaka iki ubuzima bushasha. Imana ishimwe. Ikigira kane, intambo kigira kane, nuko mumaze gusaba imbabazi Imana muyibwira muti turizeye ko duhariwe, kandi uhereye uyu munsi turizigiye kuzoba mu buzima bwiza cyane waduteguriye isi itararemwa. Mumaze kubyizera ko bibaho, Imana ikibibakorera ikabibashiriraho. Hace hakurikira iki noneho? Ntambo kigira gatanu, hace hakurikira kwimika iyo Mana nyene kubirema, nyene kubikora, nyene kubikomeza, akaba ariyo ibaro patron wavyo, akaba ibaro responsable numéro 1 wavyo. Kubera iki? Nifise ubushobozi bwo kubikomeza no kubigwanirira. Kuko mwihenze ntimuyimike ngo abe ariyo ibaro patron numéro 1, muzosubira kubigira muvyikorere mwe mwenyene muje mu kibanza c'Imana, bizoca bibananira. Kuko iyitera urugo ni mpwemo, kandi iyikwiye kugwanira urugo ni yindi mpwemo kandi ikomeye cyane gusumba iyirutera. Bana b'Imana, harageze kwiyisaha tuje muri ya etape rero ya gatanu yo gushikiriza Imana uhoraho ingo zacu. Imana ishimwe. Imana ihoraho, Yamana inkomeza ibihe byose, yamira maso, yamitugwanirira, izobaho ibizohoraho mu ngo zacu, yongere tugwanirire, yongere izibere maso, iziteramire, kandi nasuzume ko turiko turaba mu byo yateguriye kubamo. Ubu rero nagomba mfashe wowe nshuti mukundwa wa service nishimaye televiziyo, kugira ngo twinjire rero mu ntambuko yo gushikiriza urugo rwawe nyenego. Umuhinga w'ingo n'umwe, ni Imana yonyene. Ntibazoguhende ngo uzorabire kuri naka, uzorabire no kuri naka, urabire no kuri naka. Oyaha, bajya barafise ibanga ry'urugo ryabo, namwe gira ibanga ry'urugo rwanyu. Mumaze kwimika Imana ikabaro patron w'urugo rwanyu, ikaba umurongozi w'urugo rwanyu, izobongorera mu gitondo, ibongorere mu ijoro, ibongorere ku murango, ibongorere ku zuba, ibongorere mu rushana, ibongorere imyanya yose ibihe byose. Ibyo mukwiye gukora nka ba serugo, ibyo mukwiye gukora nka ba inarugo, ibyo mukwiye gukora nk'abana, kugira ngo urugo rwanyu rugende neza. Rero nshuti mukundwa, numva umutima umbwira ko hari uri ko aravuga ngo mfashe urugo rwanje rutabagwe. Reka ndagufashe ninjire mu mwanya mwiza kandi mutoyi w'isengesho rigiye gufasha wewe kwinjira, kwisubiza hamwe n'Imana no gusabira urugo rwawe. Kuko twahamagaye ngo dutabarize ingo, nanje yisaha ngoma ndakwinjize muri uwo mwanya wo gutabariza urugo rwawe nk'uko bishaka. Nyemerera mu kibanza urimwo aho uri uce bugufi. Ntibyashoboka kufukama ufukame, bidashobotse kufukama ukicara na mahoro, naho nyene utokwicara ugahagarara na mahoro, ariko ubwenge bwawe ubushire ku gihe uvuge ngo mbega ngomba mbwira Imana iki, hanyuma nce ndagufasha. Kaze kadusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu, ubu ni wa mwanya mwiza udasanzwe wo kukuzanira izingo na bene ingo bariko baratakamba bati twararondeye imfashanyo hirya no hino twarayibuze. Harabagiye mu bafumu byaranse, harabagiye mu masengesho byaranse, harabaduze mu misozi byanse, harabahamagaye abahanuzi byanse, ariko imitima yabo iguma iboroga ati nyabuna dutabagwe, nyabuna ninde yo dutabara. None iyi saha nimwe nziza dushaka kuguhamagara ngo papa wemere gutabariza ingo. Rabo serugo ariko
araboroga, raba inarugo ariko araboroga, raba abana bariko baraboroga. Gira ikigongwe Mana, uri umunyembabazi, ibihe byose turabizi, harira ibyaha byabo, utiriwe urabibaharurako. Nukuri utabare urugo rwabo uzobukoze, maze nyaguhora ku ngoma niwatabara urugo rwabo bazogushima, bavuge bati twarabonye Imana mu bihe bikomeye, twarayihamagaye iraza iradutabara. Babwire n'abandi ingene ngo zitabagwa. Urakoze Mana kuvyumvise kandi ubikoreye izingo. Turavuze ngo noneho kumaze gutabara, reka ubane naye babene data bagomba kukwimika burundu, ube umuyobozi, ube patron, ube umuraririzi, ube responsable numero 1 urugo rwabo, ngo niyi ntambuko uyibakorere, uyumve kandi uyibandike ko uzobukoze. Turazi kubyumvise kuko uri papa udukunda ukadukorera ibikwiye n'ivyo tubereye n'ibirengeye ivyo twasabye. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Ubu rero ngomba ndagusabe wewe wari kuraborogera Imana ukaba watabawe, uvuga uti si ngomba gutabagwa isaha imwe umwanya umwe, ariko ngomba kuzohora mu munezero ibihe byose. Ukorere ino sengesho, usubiremwe aya majambo ngomba ndakubwire kugira ngo wimike Imana. Icambere vuga ngo Mwami Yesu, ndamenye neza ko ari wewe wategerezwa kuba urufatiro rw'urugo rwanje. Naravyirengagije, nibaza ngo nzobikora mu bwenge, nibaza ngo nzobikora mu bumenyi, ariko vyarantaye kuwa amazi kubera ko ivyononekaye ari vyinshi, ntagira nuko noshobora kubirepara. Ndaje ngo abe ari wowe nyene wo kuntabara, kandi ko namaze kwizera ko wantabaye, shaka kukwimika ngube umurongozi, ube patron w'uru rugo rwanje. Nyemerera rero Mwami Yesu, umbabarire amakosa yose, umbabarire kutamenya kose, utubabarire twese nabo muri runo rugo, ivyo twakoze mu kutamenya no mu kwirengagiza ubitubabarireko. Ariko uyu munsi utwemerere, turafashe ingingo. Ngwino Yesu mu buzima bwacu, ngwino Yesu mu rugo rwacu, ngwino twubakire, ngwino abari wowe utubera ibuye ry'urufatiro, ngwino abari wowe utubera urutare twubakako, ngwino kuko ari wowe nyene ngo uzi, ari wowe waziremye kandi uzi kuzikomeza. Wongere udukomereze urugo rwacu. Uhereye uyu munsi ntituzongere kwiyobora, ntituzongera gukora ibyo dushatse, ariko tuzokora ibyo tubwiye kugira ngo urugo rwacu ruzobe gwiza cyane gusumba uko byigeze kuba, n'abandi bose baze bigire ibyingo zabo kuri twebwe. Turagushimiye kuwemeye kuza ukabana natwe. Hanagura amazina yacu mu gitabo shibibi twakoze, ariko no munsi dutangurire ubuzima bushasha, ubwo natwebwe tuzohora dushinge ntahe. Urakoze Mwami Yesu kuhereye uno munsi ugiye kubana natwe, ukagumana natwe nk'Imana Emmanuel, uhoraho azohora ateramira urugo rwacu kandi agateramira kuzigama no kurugwanirira, kugira ngo tube muri vya bindi byose byiza wadusezeraniye isi itarabaho. Urakoze Mwami Yesu ko bidukoreye, tuvyakiranye ugweze, twiteze ko uko uzotuyobora ariko tuzokora, uko uzotwongorera ariko tuzokora, mu izina rya Yesu. Urakoze kutugiriye ubwo buntu budasanzwe, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ngomba shimira Imana nanje kuri iki gitangazi koreye urugo rwawe, mvuga ngo Mwami Imana ndaguhimbaje n'umutima wanje wose, ko ari wewe ufise ububasha bwose bwo gukiza ivyari bigwaye, no kuzura ibyapfuye, no kugirira neza ibyari bitakirimwo ubumote. Uyu munsi utabaye ingo nyinshi, uyu munsi wimitswe mu ngo nyinshi. Niwakira ijambo, niwakira ingoma, niwakira inganje muri izo ngo. Umunezero wawe usubire ubemwo, ubumote n'ubwiza bwawe bube muri izo ngo. Inzira zose Satani yahora acamwo zugagwe, hazohore humvikana amashimwe
amashimwe amatazirano n'umunezero uhabe ibihe byose kuko aho uri satani n'abadayimoni ntibashobora kuhegera. Urakoze ko ari wo mutabazi kandi utabaye izingo mu izina rya Yesu. Naba ari twebwe ariko byose biguhesha icubahiro mwami wabambwe kugira ngo tubeho kandi tubeho neza. Turakugarukanye ko amashimwe yose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze twizera ko bikoretse. Amen. Turabakeje nshuti bakundwa ba Service Nishima ya televiziyo, twifuza kuzumva intahe zanyu z'ivy'Imana yakoze mu ngo zanyu uyu munsi kuri iyi tariki ya 17. Imana iri kwirabatabara ikabatabarira ivyanyu. Murakoze mugubwe neza. Shalom shalom.